tururundo umutima wa Afrika Yes kayaga kikiyaga Tanganyika ingoma z'uburundi sinozisiga ahari shaka hari zirishika Yes abahinga komeze muhingure abanyamahanga baze bakumve te intam tugire satam ushaka umuco cy'ikijoro tubikore bwangwe Mpaka dushitse kucyo dushaka Mpaka twiyubatse gushasha Mpaka tubatse kino gisagara Mpaka dukize buno bucakara Mpaka tuyamuye ibi bishakara twamitswe na nkuba kwa bikata ufatiye kuri ako kantu kanyuma ko nyene akaye mpaka twubatse kino gisagara niki nari ni Bujumbura gusa hakenewe kubaho kino gisagara umwe wese acafata nyene Utarambirwa TV uri kudukorera umuti Utarambirwa TV we number one in the Burundi. Bonjour, bonsoir, selon votre zone d'où vous nous captez, c'est Mpaka TV. Bienvenue, comme d'habitude, dans cette émission, pas comme les autres, mais spéciale parce que nous accueillons un artiste spécial aussi avec des projets spéciaux. Parce que, oui, il vient nous expliquer la nouvelle chanson intitulée Mpaka. Mbega wewe, ni giki kintu uvuga uti mpaka ndagishitseko, ubwo wokibura? Uyu muntu yaturirimbiye ibintu sinzi ntagire umwitwarira kuko ibi birareka ubundi bwo twavuga ati mvugira ibintu nkande so ntagiye mu byo kurandira cyane reka ndamuramutse nangire ndamuhikaza mambo vipi Mr. Barsi fresh umutarambe kwa fresh ville ko sana amakuru y'imyaka myinshi neza cyane waradutotse kidogo ku rubuga rwawe twaguye tubona utuntu twa 555 355 yeah turi muri Alzone Bijya bintu bisigura iki imbere nyuma yo kuramutsa abakunzi ba Mpaka TV kare kanwa kwiyumviriye gute nk'umu artist ndabaramukije abakunzi ba Mpaka TV abakunzi b'umuziko w'u Burundi muri rusange je nitwa Barsi the Alien hanyuma kuri channel yanje ndafise akaganiro kitwa gatanu incuro gatatu gasohoka ku munsi wa gatanu kakamara iminota 5 ku isaha ndetse gatanu 5 pm yako kantu kuntu niyumviriye icyo gihe abantu bavuga ngo ndengo no mu gacerere hanyuma hariho umuntu nkurikirana ku rubuga w'umukoci ukuntu aravuga ati kirazira ko abantu bakubura ku rubuga irifo kuzura babwira ikintu samvuga ntireka ndondera akantu noza ndaganiriza ku munsi wanje hari Friday ku wa gatanu uba ari nk'umunsi w'amavuko yanjye navutse ari ku wa gatanu narabirondeje umunsi navukira ko nisunze itariki nsanga hari ku wa gatanu umunsi wa gatanu rero kuva nciga numva uwo munsi ndyohera tuvuye mu ishure uwo munsi ejo nta vyigwa biriho ibikorwa vyaheze ndafise umwanya wo kwigira ivyo ku wa mbere naho no kwiga dimanche canke samedi ku mugoroba ku wa gatanu rero mvuye mu ishure n'abanumva après midi yo ku wa gatanu mu buzima n'ikintu kindyohera cyo gituma naciye shira hako kaganiro ndakita gatanu incuro gatatu yego no mvuga hanene ku kantu koba karankoze ko mu buzima nkumva kova mwinyigisho ko teramisha abantu kakongera kakagira ikintu gazize kabigishije yego kajya kantu ahubwo mu minsi samariye mu bundi buzikaza karasiba baguma bakanyishuza gose ngo urasubira ngo kajya kantu ngo cyo ntikigera kancika misi yose a 17h ari vendredi kaba kaguye narabu program ari bwinshi baharageze umunsi guramperana ntateguye ubundi bica bambye ati nakantu keza cyane karimwo création kigisha kandi baragashima cyane kajya kantu baragakunda mpora nimva no kukimurira ku yindi cheno kugira ngo sindabivanga imiziki n'udukuru ndacavyiga ko ndafise urundi rubuga rwa Arzon Media bijyashira hamwe yenda gakoreramwo nzohava nshobora kuza ndagacisha hajya ariko nzovyiyumvira ko cyane ngume ndagacisha hajya ni nabona ataco bitwaye gusa narabonye nk'ubu nasohoye indirimbo abantu birabagora kubona izindi ndirimbo bazitandukanye na kajya kaganiro hariho n'ubundi artiste nzi w'umwigeme amugica cy'u Burundi aragira utu vlog mugabo arabitutandukanye nkagushira hamwe
urashobora nawe kuvyisunga maze bikagenda neza so reka tugende direct tudusimbira ku ndirimbo yawe shasha yitwa Mpaka niko dushaka ko usigurira abakunzi ba TV online. Mpaka ndabizi kenshi iyo umuntu mwashwanye umuntu kavuga ati je ku kiriya nkore mpaka ndamwishuye iyo mpaka ndamwihoye hanyuma ndavuga ati je gukuntu mbona bajya abantu ariko baragutera imbere muri bijya bintu mpaka naje ungeze kuri bijya hangira iyo mpaka ndavuga ati mpaka ndabonone tuvuge muri sens negative canke iri muri canke hose iyo mpaka tuyisangaho umugabo ico Barsi yaririmbye agira kitubwire aho gitumbereye indirimbo giti mpaka dushitse kuco dushaka uyumvirije ibitero bivuga iki nabikompleta mpaka twiyubatse gushasha mpaka twubatse kino gisagara mpaka duteye imbere mpaka ibintu vya mpaka duteye imbere muri make mpaka twiyubatse gushasha bisigwa mpaka ejo tubaye abantu bateye imbere kurusha uko tumeze no munsi mpaka tugize neza igihugu cyacu canke isi yacu impano turafise imana turafise vyose turafise mpaka ivyo bintu tubivyaje umusaruro mpaka dushitse kwiterambere rigaragara twibonera n'amaso tuti umutarambi gutumuravye bateye imbere TV yiwe tuti raba abantu bayikurikirana nkuba bayikurikirana nimba hari mwe uriko raturaba atari yongeramwe niyongeremwe mpaka abonye 1M followers kubera murabona ko akora umutarambi indirimbo muri make ivuga ku iterambere ry'umuntu bwiwe n'iterambere rusange hanyuma ari ahantu navuze nti ihangiro twigiriye ku gihugu cyacu rizoja mu ngiro bigizwe n'ururunganwe rwacu ururunganwe rero twebwe nitwe tuzobikora ntimwiyumvira ngo n'abantu bo muri muvyo ngo nivyo abantu ngo muri 2040 bo muri 2060 canke ngo kubishikako ngo ni mpaka 2000 rano navuze ngo mana ngo nkuko wabisezeraniye umusavyi wawe Simiyoni ngo dufashe ngo tuzogende tubibonye benshi bagace bibimva ngo nawe nguri kusaba kuzogera muri 2060 ivyo bintu hari amahirwe hamwe twaguruka tugakora navuze nti sikazoza ni kubu haguruke dukore mwe gusa murabe hari gihe 2030 worabuka twofata ifoto no munsi hanyuma ufashe igenda ukavuga tego ivya bintu twashaka kubona birahariho ubuntu bwinshi ubona naho utoraba igihugu karaba nko ku rubuga ukabona abantu bariko bavuga ngo igihugu ngo cyambere gikenye ku isi iryo jambo nka 2030 hari amahirwe ko hamwe twokora bitazo ari kivugwa ngo bazohora bavuga bati cyahora ari igihugu cyambere gikenye ku isi yego unindirimbo mwakoranye no witwa Funny Queen yego Funny Queen nawe wamushimiye gute kubera iki kumushira muri iyo ndirimbo mbega hagati yamwe babiri nindi yateye intambwe ya mbere yitura ubundi ngo kino gikorwa giheze gisohoke tukibona kuno kire yego Funny Queen n'umwigeme agenda no bumuga bwo kutabona yize inyuma yanje muri interna muri lycée Notre Dame de la Sagesse Gitega hariga abana bagenda no bumuga bwo kutabona bakaba rero n'abantu umuntu atarababona aho baba canke atarabana nabo ntishobora gutahura ko abantu bashoboye ibintu kandi byinshi shaka gusanga ashoboye no gushona agashobora n'ibindi bintu bitandukanye rero Funny Queen n'umwigeme agenda no bumuga kandi afise impano zitandukanye afise impano zo kumenyesha amakuru impano zo gutwenza impano zo kuririmba n'ibindi rero indirimbo nayo naranayanditse ndayiheza ndanayiririmba ndayiheza nivyo yaririmbye naye biririmbye muga ndimva ko ndiko mvuga ugwaruka reka nibuke cya kintu ca diversité c'abantu bose indirimbo nifuza ibi y'abantu bose nabivuze ndumwe hari aho abakobwa batokwiyumvamwo canke hariho abantu bibaza kumenga ntibashoboye nk'abandi twese turi magiriranire nta n'umwe ashoboye cyane kandi nta n'umwe atanashoboye rero baba bagenda n'ubumuga hari icyo bofasha mu iterambere kandi nabo nyene barabizi ahubwo batabugendana nibo bibaza ko batabizi hanyuma ntibabahubutsi canke ntibakorane nabo vyoroshe ego namushimiye rero ivyo bintu kumushiramo kugira ngo abantu bose biyumvemwo araserukira benshi araserukira abagenda n'ubumuga bakumva ko nawe ashoboye gaserukira abigema abakenyezi bakumva ko nabo nyene bahamagariwe gukora ivyo bintu si vy'abagabo gusa si
abatagenda n'ubumuga gusa si iby'abize cyangwa abasi twese biraturaba. Kubera iki guteba ukuntu ugeranije n'ingene wahora uduha ibikorwa inyuma ya naturel hakaca umwanya wababa umwaka? Ahubwo urarenga umwaka nyuma ya naturel haheze amezi nka 20 burya amezi 12 nayamaze niko nubaka umugambi wanje navuga ati mpaka nubatse umugambi sinoguma ndirimba akarimbo kamwe kamwe nkora mu studio y'abandi nifotoza ku bandi nimba ari utuduhuzu tujanye n'indirimbo yanjye ndadukoresha ku bandi. Hariho rero hamwe mfise gitwa Arizona rikora ibintu bitandukanye harimwo na bimwe nkenera nk'umuririmbyi n'abandi bantu bose bakenera turakora publicité turakora n'ibindi. Uwo mugambi kugira ngo utunganye mbona aho vyankiye mbona imitahe nkenera mbona ico mbuze n'ico mfise byarantwaye umwaka wose amezi 12. Hanyuma iyi ndirimbo nayo Mpaka ngira ngo abantu bayiravye cyangwa bakayumviriza barumva kwifise ubundi buremere gusumba izindi ndirimbo nakoze kwaba uko icuraranze kwaba uko ihinyanyuye yaba amasanamu yayo byatwaye amezi 8 nayikoze kuva mu kwezi kwa mbere ngiye kuyisohora mu kumunani nayo mezi 20 nico cyatwaye ariko si umwanya watakaye kuko mwayo mezi nyene nayiko nubaka iryo shira hamwe harimo n'izindi ndirimbo naririmbye ndanaziheza gusa sinari bwazisohore nashatse guhera ku Mpaka cyambandanya n'izindi. Hari ikizere kinini ko bitazosubira vuba ivyo bintu byo kumara umwanya munini batanyumva. Ego Barsi twumva kuri wa muntu uri kurakangurira urwaruka kudasamara ahubwo kwiha intumbero hanyuma bagakora baraba ko iyo ntumbero bihaye bariko barayishikako. Ino ndirimbo wifuza ko yokugeza he nka Barsi? Wifuza ko yogeza he Uburundi n'abarundi muri rusange? Icyo nipfuza je nemera ko iyo umuntu afashije ikintu abantu birafise akamaro mbere kurusha nuko bomufasha burya gutanga nivyo. Hariho umupatiri araho muri lycée Notre Dame de la Sagesse yatanguje umugwe na rimwe ahora yamaduha impanuro ati mukumviriza umuntu akuze uzokumva ryoherwa no gutanga kurusha kuronka. Ntitubitahure neza mugubu je ndumva mugubu je ndavyimviriye ndumva ko nkubu mpuye n'umuntu akangabira ibihumbi cyane ego ni ikintu ciza abakoze bivaye n'ikibazo mfise mugabo je nanje umunsi umwe ngiye mbona mbaye capable yo kugabira umuntu ibihumbi cyane numva biba birenze biba ari ibintu. Rero ikintu nifuza ko indirimbo nifuza ko yofasha abantu bakayigira yabo ikabankuraja ukuntu je biri kwiranyankohaje ukuntu je umvyutse nkumva ko ari Mpaka nshitse ku bintu napanze nca numva ntoryamira no vyuka shaka ko nabandi bayigira uko harimwe rero yo boyikorera ko nkumva nama gratitude bavuga bati ije ndirimbo yawe yaranyankohajije gukorera ku migambi yanje. Iyo niyo nsinzi ya mbere ibindi vyoza mu nyuma. Rero kugira ubwo butumwa bushikire na benshi ndifuza kugaragara mu biteramo ku bw'indirimbo ndifuza gutumirwa mu bintu abantu batandukanye nimba ari leta canke amashirahamwe batunganya bumvisha urwaruka ajya amahiganwa y'indirimbo nziza ndifuza ko ndayatwara kugira ngo bazoyishiremo kuko nibaza ko atakibuze. Hanyuma iyi ndirimbo nifuza kwifasha gose igihugu cy'u Burundi idukangura sikazoza ni kubu kuko benshi ingorane zibiri numva umenga ziriho mu iterambere. Ingorane ya mbere ni yuko urwaruka umenga rurihebuye ntibishoboka. Iyi ndirimbo ibumvisha ko bishoboka ufise imana n'impano naho hoba ibibazo bingana gute. Abantu batembere maze imisi nkurikirana ku mbuga zitandukanye bemeza ko ahubwo uko haba hari ibibazo byinshi ariko haba hari amahirwe ko umuntu yotera imbere kuko abantu bose batera imbere bazana inyishu z'ibibazo bihari. Rero kuronka ibibazo byinshi nimba ubuze dufate habuze nk'amasahani y'ukurirako naho umuntu huguca yiyumvira icyo yokora kugira akora icyo kintu barirako. Nimba habuze igitoro tumaze imisi bavuga ngo ibura ry'ibitoro hariho abantu babivyaje umusaruro bacatangwa gukora ibindi bintu bigenda kurya nyene mugabe bidakoresheje igitoro ugasanga ni ya modoka nyene aca yikorera akantu gatuma ikoresha umuyaga nkuba. Aho buteye imbere urinze uzana akantu nkako ibibazo ntibidutera ubwoba ahubwo turondera inyishu z'ibi bibazo nyene tubona umenga birahari birashoboka gose
ko dutera imbere. Ikindi kibazo kihari ni icuko benshi bumva ngo ihangiro ngo kuzotera imbere bakaguma babishira muri kazoza. Indirimbo ivuga iti si kazoza ni kubu, yego ntiduhave tuguma twimvira ngo tuzongodemere sosane. Oya n'ubu nyene sezerano twasezeraniwe n'Imana yacu izo hezagira ibi bikorwa vy'amaboko yacu, amaboko yacu ihangiro tugiriye ku gihugu cacu, igihugu ciza mu ngiro bigizwe n'ururunganwe rwacu. Umva bagabo bagore nkumi misore sikazoza ni kubu haguruke dukore, umwe wese ko data yamugabiye taranto ntayizike nayigwiza ijoro n'umurango, abarimyi komeze murime umwe wese ku murimo wiwe, dutere intambwe tugira sabutangwe, ushaka umuco cikijoro tubikore bwangwe, mpaka dushitse kuco dushaka, mpaka twiyubatse gushasha, mpaka twubatse kino gisagara, mpaka dukize buno bucakara, mpaka twiyambuye ibi bishakara, twambitswe na guba gwa bigata. Dufise imana dufise impano turi hanga ryahezagiwe, dufise impano twarahuye na rumariza ntitwananiwe, turi Burundi umutima wa Afrika, ku kayaga k'ikiyaga Tanganyika, ingoma z'Uburundi sino zisiga, ahari shaka hari inzira ishika, abahinga komeze muhingure, abanyamahanga baze bagumve, dutere intambwe tugire satang ushaka umuco cikijoro tubikore bwangwe, mpaka dushitse kuco dushaka, mpaka twiyubatse gushasha, mpaka twubatse kino gisagara, mpaka dukize buno bucakara, mpaka twiyambuye ibi bishakara, twambitswe na guba gwa bigata. Ufatse kuri ako kantu ka nyuma ko nyina kanyu mpaka twubatse kino gisagara niki nani Bujumbura gusa kenewe kubaho kino gisagara umwe wese acafata ico nyene arimwe cyane ni mu ntumbero zibiri bifise insiguro zibiri. Kino gisagara cyo buryo nkiyo ndi ku Gatumba je mvuka hano Igitega mu yindi komune atari komune Gitega, ku wundi mutumba atari umutumba uriko umugwa mukuru w'iyo komune, no kuvuga na hano mu misozi. Muka ndavye ukuntu hameze uko hari kose, bavuga bati ugiye guhagarara akavuga ati mpaka twubatse kino gisagara, batahura ko ari ico nyene, kuko uko cyari kimeze muri za 2000 siko kimeze kese ko tugishaka mu myaka 10 iri imbere. Ico gisagara nyene urimo mugabo burya n'umuntu n'igisagara hamwe navuga ati biraba iterambere rusange bikarana n'iterambere ry'umwe, kuko umuntu barakoze kuvuga ngo umuntu ni munini, umuntu n'umuntu utogendamwo ng'umumare, hanyuma umuntu kujya nyene dushariza inzu dushariza igisagara nawe nyene arakeneye gushaza iki gisagara muntu tucubake hamwe. Uzoza kukuraba mu mezi na 10 ari imbere azosanga ati tikumenga wahindutse, tugume duhinduka twiyubaka gushasha, haba aho tubaye canke igihugu cyacu, kandi tuvuze kubaka igihugu hajya n'ikinene batsumugane mu Kirundi ngo Uburundi bungana uruyuki bungana uruyuzi, no kuvuga ukumuwango na gahugu gatoyi. Buryo Burundi ni nk'isi yose, kuko muri Amerika hariho mu Burundi, kubera ugiye ukasanga mu rugo rw'umurundi ab'Amerika haba habaye mu Burundi, gutyo no kuvuga uruyuzi rurarandagata. Uburundi ntibugarukiranga naho hose hari umurundi. Twiyubake ukugendeye naho yoba ari umunyamerika akagenda mu rugo wa muri Amerika nyene, harahasanga ashitse mu Burundi, umenga yashitse mu Burundi. Yego twiyambuye ubucakara kenshi iyo umuntu ananiwe cyangwa umuhanzi agomba guta inkubire ku bandi, none n'ubucakara twambitswe n'abandi bantu, twambitswe na kuba kwa bikana cyangwa n'ugusamara k'iwacu nk'abarundi, hageze ko nawe wigeze nk'uruhare kuri gukamurira gutumira kwikangura. Novuga ko ari ugusamara k'iwacu. Ubucakara niyi migozi tutegwa wumva umuntu burya siwe yikoresha, agakoreshwa n'Imana nziza canke mbi, kuba gwa bigatariyo n'Imana mbi. Imana mbi rero irashobora kugushira mu bucakara
ikakwambika igitambara mu maso ukabona umenga ntibishoboka gutera imbere. Rero mpaka twiyambuye ivyo bintu nitwebwe tunavyishiramwo, mugabo iyo mana iduhenze kandi nitwebwe kuvyikuramwo turose uwo muco. Yego, special thanks kubagize uruhara muri iyo ndirimbo ni kwande n'abandi abo bumva ati nawe abo numva ntogenda ntashimiye. Hariho Dr Eric Bigirimana, hariho Reveriye bamboneyeho, abo baramfashije cyane cyane mu mpanuro, bafise n'ivyo bajejwe n'ubumenyi numva bafise baryo. Ni gute batahura ivy'umuziki bakumva bona bishigikiye? Si ibintu bidushikira kenshi twebwe abaririmbyi benshi burya ntibadutahura, ariko je mbona ari Imana nagize kugira babitahure. Nko mvuga Reveriye bamboneyeho tumaranye imyaka 7 yaje kwiga inyuma yanje muri kaminuza, hanyuma carambaza turamenyana, arambaza ati niwe nigeze kumva mu bikorwa binibi bitego yari jewe, tusha turaganira, cayiyemeza kuzaranshigikira mu bushobozi ashoboye. Yari umunyeshure, kenshi abanyeshure bumva umenga ngo jewe ngo ndi umunyeshure bazana ama excuse, mugo umuntu atanga ico ushoboye cyose agifasha uko kiba kingana kose. Hanyuma aranshigikira, mu nyuma n'imanira namuhezagira, ndabona ko vya isengesho ryanje, kuko je abantu bamfasha kenshi simba mbona ko no bibasubiza, biba bigoye kuko bamfasha ivyo ntafise nyene, ndabasengera nkavuga ati Imana imusubirize aho yakuye. Hanyuma n'ubundi mu papa w'umudokteur Dr Eric Bigirimana, nawe nyene n'umuntu ahubwo afise n'amabanga menshi, muga kunyumviriza ndavyo umwanya yampaye mwino ndirimbo gusa naho nofatira ku mwanya. Twara imbere y'ukuyandika twahuye nk'incuro zishika 5, ndamwumvisha uko bimeze, ampimanura ati naho hagize ukusiho bovyumva neza gusoma naho bisanzwe vyumvikana. Nukuvuga indirimbo iri mu majambo yumvikana nubwo ntorinda kuyasiga, ngira ngo utuntu twatugwaye nako kango guba gwa bigata abantu batazi Kirundi, hari akango ko kugira sabutangwe. Numvise intara nyinshi batakaze mu gatwe ko gatumba barakazi. Hano nakuriye harabaho ibintu byo gutanguranwa ku kintu muri abana ati sabutangwe mama iyazanye agukuzane nk'igitombora, mugaca mugenda muratangurana, bavyita sabutangwe. Utangwa kwashika ni wazobatsinze n'umukino wo gutanguranwa. Rero mwiterambere tugira umukino wo gutanguranwa. Wewe nimba uriko ugira utangaza amakuru neza, nanjye ndirimbe neza, turabuza utangura kushika kuri rwego. Kandi rero n'uhashitse aravyura ubundi muri rwawe biguma bisaba ko twiyubaka. Yego, rero ndabakengurukiye cyane abo bantu, ndakengurukiye n'abandi ntadondaguye ngo special thanks abakoze iki gikorwa, abantu twari kumwe mu gikorwa bariho benshi. Hariho Lily Every Prayer hinyanyuye muri studio, Belanje Kamara yavugije piano, agenda no mu mbuga kuko utabona nawe nyene avugiriza umuziki mu Rwanda i Kigali. Hariho abantu bavugije guitar solo, Fidel Sololo, ndamukengurukire cyane, shimbira abo twari kumwe n'abandi benshi. Yego, ni indirimbo twumvengire mu mudiho wakaranga. Yego, umurisho w'ingoma. Yego, bivuze iki muri ivyo mu Burundi yageza gushira muri gasiti, ariko kubera kumva n'ibicurangisho kivyo bigenda vyerekeza kuri kuva nkitangura kwiyumvira iyi ndirimbo nariyumvire mbasha ni limite ku Barundi cyangwa indirimbo ihanura abantu gukora muri rusange, kuko dufise tere yagutse. Navuga ati jakareka ndagature ni nkaka kado, ni kado impano yanje yumvise yoha Abarundi. Icyatumye ngerageza gushiramwe umudiho w'akaranga ni kubera iyi ndirimbo ubwa mbere nkiyandika nariyumviriye nti iyi ndirimbo ndayiririmbire isi yose, mpimirize ko umuntu akoze bishoboka kutembera ntarinze kuvuga mu igihugu cy'u Burundi cyangwa Abarundi cyangwa ndayigiriye Abarundi. Iyi ndirimbo ni iy'Abarundi gusa, n'ubundi yo yiyinspira ko ikagira ikimubwiye ari umutanzania cyangwa umuganda cyangwa umuzimbabwe cyangwa Mozambique n'ahandi, yoshobora kuvuga ati Abarundi bavuze ko bishoboka, natwe birashoboka cyangwa najewe birashoboka. Mugabo afatitwe nayituye Abarundi indirimbo, nico gituma Ugize nti itegereza gutangurira mu mudiho, mu kintu kiranga Uburundi. Muri make hari umushinwa je twigeze kuganira, umushinwa kazi twaririmbanye n'indirimbo, ndamubaza nti burya mwe murabati tuganire ku bidutandukanye, burya umushinwa yumvise igihugu cy'u Burundi cyangwa kumva umuntu w'umurundi ni cyaha ikintu gitangwa kuza mu mutwe ati ni babandi buko cyane ni hahantu huko. Atubwiye ati icyo twumva tubonye Abarundi
tubabonamwo kuvuza ingoma n'ikintu kituryohera. Burya iyindi miziki yose ubutamba ni wakwirikira umuziki, mugabo mu ngoma umuziki ukwirikira ubutamba. Burya bajya bavuza bisunze urya bariko arazitamba, urya bariko araba umudansere ni wakoca abavuza. Oro abandi batamvye bahora batamba kubera umuziki uvuza. Naho mu ngoma umuziki uvuga nico kiranga rero, nico gituma ako karanga k'ingoma nta muntu numwe bitentesa, ni unique, ni wo muziki wonye nubaho mwisi. Uvuza umuziki awuvuza yisunze uburiko agira kuri ritime y'uwutamba, kari ubutamba niwe yahora agira kuri ritime y'umuziki. Rero nakabijya rwose, nico gituma niyumviriye ko zitohara muri ruririmbo ntuye vy'umwihariko abarundi. Ego abariko barashigikira ururirimbo bumvise ko arugwa akamaro, bakora ibishoboka kugira n'abandi barumenye. Ego gukengurukira uwo muntu wese yagize icyo akora kugira ururembo ruboneke, n'ubandanya akora icyo akora kugira ngo rutere imbere. Hanyuma ndanabamenyesha aho mwoshobora gukora ibikorwa byanje, canke jewe kubankeneye, canke no mu bakeneye tudupira n'agapira k'iyi ndirimbo nyene mubisomye ngaha ni Mpaka. Akagapira karatera n'intego umuntu akambaye iyo agiye mu bikorwa vyo haragiye akuraje ati Mpaka ndabigenjeje neza. No murashobora kumbona ku mbuga zose nitwa Barside Alien. Wifuza kunyandikira kuri WhatsApp ni 68000213 kugira mumbaze ikibazo cyose mwifuza. Nuko rero tuze dusubire mu kindi kiganiro kuri No TV. Murazi ko tubakunda tugira tubahenda. Uraba ahubwo yuko umaze kuvyonda subscribe, usanze utavyonze uhavyonde kugira ngo ntuzucikwe n'izindi video zizoza n'izindi kumbure zahise ziri mu butumwa bwiza butari buke bwa baririmbyi canke abandi, maze bize bigende neza. Nuko ndabashimire cyane, naho undi munsi Jahame Hakizimana utarambirwa vameka the MC kijana mchanga mufuja pose mkamilifu, sina mwingu dhaifu, ningependa matakatifu na rekia kwa maarufu nikiwa kosa, lakini nitakuwa kama vile mufuja po mimi mwaminifu, sipendi udanganyifu. Bye bye, à la prochaine. Utarambirwa TV uri kudukorera umuti. Utarambirwa TV we number one in the Burundi.